Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimira Imana ko itugiriye ubuntu kuri uno mugoroba mwiza, umugoroba udasanzwe, aho yaturonkeje akaryo keza ko gushobora kuyitazira, kandi ikabitugiriye ubuntu tukaba tugomba kumva ijambo ryayo. Ndashimira Imana no kubw'abaririmbyi bariko baradufasha mu mwanya wo gutazira Kristo. Nitwa Ndize Jean Claude, turagomba gusangira ijambo ry'Imana. Abo twari kumwe ku munsi wa gatanu, umwigisha yeriko aratwereka yuko ubuzima bwacu bubwiriza canke bubwirizwa kuba ubwo gusenga. Twarize ibitari bike, nanje ndagomba kubandaniriza aho yagejeje, turaba uruhara rw'ukwizera mu masengesho. Twumvise ko tuhamagarirwa gusenga, nuko tubwirizwa kuba dufise ico twiteze. Haleluya. Iyo turiko turasenga, twizera yuko iyo tuganiriza naho tuba tutayibona, ishobora kutwumva kandi ikishura n'ivyo tuyisaba. Mu ncamake rero, canke muri uno mwanya dusigaranye, turagomba kumva bikeyi mu bitwereka akamaro ko kwizera, canke ico ukwizera kudufasha iyo turiko turasenga Imana. Usomye mu Baheburayo igice ca 11 ku murongo wa mbere, uza gusanga hariho insiguro yuzuye y'ukwizera. Abaheburayo 11 ku murongo wa mbere havuga ngo ukwizera nukumenya gose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Uko niko kwizera tugomba gusubira kwibutsanya, kuko ndazi yuko twese tubizi. Reka twisunge ivyanditswe tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 11, turasoma umurongo wa 21 kugera 27, turaca dusimba ku 39 hamwe na 40. Yohana 11 guhera kuri 21 gushika 27, turaca dusimba dusome 39 gushika 40. Marita abwira Yesu ati, mugenzi, iyo uba wari hano musazanje ntaba yahwereye, kandi n'ubu ndazi ko ivyo wosaba Imana vyose Imana yobiguha. Yesu aramubwira ati, musazawe azozuka. Marita aramwishura ati, ndazi ko azozuka kwizuka ryo ku munsi w'iherezo. Yesu aramubwira ati, ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera ntaho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ivyo? Nawe ategome mugenzi, nizeye kuri Kristo umwana w'Imana, umwe wo kuza mw'isi. 39. Yesu aravuga ati, mukureho iryo buye. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati, mugenzi, erega baramaze kunuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Imana idufashe cyane. Iyi ni inkuru ya Lazaro. Lazaro uri kurasoma guhera ku murongo wa mbere, turabona ko vyashitse aragwara. Uyu muryango wa Lazaro bari abagenzi ba Yesu. Lazaro vyarashitse agwaye, bashiki biwe Marita na Mariya baribuka yuko hariho umugenzi wabo yitwa Yesu, kandi uwo Yesu bari basanzwe bamuzi yuko ashobora gukiza abagwaye, ashobora kumugurura abamugaye, ashobora no kwirukana impyemu mbi. Baravuga bati, Yesu ko hari akana kabazo gatoyi. Baca batuma intumwa babwira Yesu, kuko kijya gihe nta matelefone yari ahari, kandi uri kurasoma urabona yuko rwari urugendo rwashobora kubatwara nk'igice cy'umunsi canke umunsi wose, kugira ngo aho Yesu yari naho ba Mariya bari bashobore guhura. Yesu bamaze kumubwira ati, wa mugenzi wawe Lazaro arwaye, uza gusanga umengo ntiyavyitayeho, acabandanya igikorwa ciwe cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko haheze iminsi
Yesu acabwira abigishwa biwe ati nimuze tugende kuraba wa mugenzi wacu kandi arasinziriye. Yesu yarasanzwe azi yuko Lazaro yamaze gupfa. Aha rero turabona agiye mu rugo kwa Lazaro, ku vy'ukuri yarasanzwe azi yuko bari mu kigandaro. Marita birashoboka ko bamubwiye ati wa mugenzi mwahora mwishimira, umwe mwatuma ko ntaze nguri yaraserutse. Barashobora kuba barashobora kwibaza ati none uko tuzi yuko yarashoboye kumukiza, vyagenze gute amwirengagize kandi bahora babutubwira yuko ari umugenzi wabo. Marita acarahaguruka aja gusanganira Yesu. Agishikira Yesu, iyi mirongo twasomye tubona Marita abwiye Yesu ati nukuri iyo uza kuba wari hano ndazi yuko musaza wanje atari gupfa. Ni nkaho ari kumubwira ati ku vy'ukuri warampemukiye, kuba wari umugenzi wanje, kuba wari umugenzi wacu, tukakubwira yuko musaza wacu aremvye ukavyirengagiza, ntiwatugiriye neza nk'umugenzi wacu. Kuko iyo uza guseruka hakiri kare Lazaro ntaho yari kuja, ntabwo yari gupfa. Ariko turabona Yesu nta majambo menshi yakoresheje, yamubwiye ati ni jewe kuzuka. Ati unyizera naho yopfa arashobora kubaho. Marita turabona yuko mu ntango Yesu ataranamyishura yamubwiye ati naho yapfuye ndazi yuko ico wosaba Imana cyose yoshobora kugikora. Yesu nawe hagiye kumubwira ngo unyizera naho yopfa azozuka. Marita turabona yuko ari umuntu yari yarigishijwe kandi arizera yuko hariho kuzuka kw'abapfuye mu gihe cy'iherezo. Amubwira ati ndazi yuko azozuka mu gihe cy'iherezo. Ariko sivyo Yesu yari karamubwira. Urugendo rwarabandanije. Yesu ashitse aho abandi bari mu kigandaro, abona abantu bariko bararira, ikigumbagumba nawe kiramufata, babona ariko ararira. Bose ati yo tiraba nawe nyene yamukunda. Ntiyabuze wavuze ati none ko yiriza, ko yahora akiza abandi, yiriza kubera iki kandi ataje kumukiza. Ariko Yesu acarabwira Marita ati nimuze munyereke aho bamuhambye. Ku murongo wa 39 tubona rero bari bageze ahari imva. Yesu arababwira ati nimukureho ico kibuye, kuko imva zari zitandukanye n'imva z'uno munsi. Twe twimba tuja mu kuzimu, ariko bobo bimba mu bitandara vy'amabuye aho bashobora kugara, bashobora no gushira ku muryango w'ikibuye kumva. Yesu arababwira ati nimugurure uwo muryango, nimukureho ico kibuye mwugaje aho hantu. Mwibuke Marita yadekraye kabiri kose yuko yizeye Yesu. Yavuze ati ndizera yuko ico wosaba Imana igikora. Mu nyuma yamubwiye ati ndizera kuri Kristo wari ukwiye kuza. Ariko ngaha Yesu avuze ati nimwugurure mukureho ico kibuye. Marita ku murongo wa 39 na 40 tubona atanguye kumubwira ati nukuri Yesu reka kwiriguragora abantu, reka urashobora kuba utabimenye uyu n'umunsi ugira kane. Yesu yahagurutse aviyo yarari, Lazaro amaze iminsi 3 apfuye. Turabona yuko ashobora kuba yagiye uyu munsi wose ahashika Lazaro amaze iminsi 4 apfuye. Ambye ati nukuri umuntu amaze iminsi 4 naho waba ushaka kubona ikiziga ubu yaramaze kunuka, nuvyihorere reka kugora abantu. Ndagomba ngo tugarukane igicapu kuri Marita. Yavuze kabiri kose yuko yizeye Yesu. Ngaha wa undi yarahejeje kubwira ko amwizeye, amubwiye ngo niwugurure, ariko aramubwira ati vyararangiye, nta gigishoboka n'ukunuka aramaze kunuka. Ubu nibwo buzima nk'abana b'Imana ducamo. Turi hano turiko turatamba, turiko turasenga, mu majambo twatura tuba dufise ivyizigiro vyinshi. Mana ndakwizeye, uri mushobora byose, uri mutananirwa, ntuhemuka, uradukunda. Mu masengesho tukaba dufise ivyo vyizigiro turakavyatura gutyo. Ariko dutambutse kabiri tugasubira muri vya bindi vyo kwihebura, tugasubira muri vya bindi vyo gukekeranya. Ndagomba ngo twumve uruhara gukwizera mu masengesho yacu. Haleluya. Birashoboka ko Marita yari afise amakuru amaze kumva canke ivyo yiboneye kuri Yesu. Bari bamuzi yuko yakijije abagwayi, abarimo impwemu mbi. Yesu aserutse barashobora gutabarwa. Uriko uraraba urukurikirane rw'ibitangaza Yesu yari amaze gukora, yari amaze no gukora igitangaza cyo kuzura umwana wa Yayiro. Mugabo yamuzuye atarahambwa. Bamubwiye ati arapfuye, ariko Yesu aserutse atarazuka. Ni nkuko bari kuvuga ati reka ati hage ntikari bwace. Birashoboka ko yari yaravye Yesu aserutse
akaca twereka ngo akoze igitangaza kandi ari ibintu bisanzwe. Ariko Yesu bambe Marita ivyo byose naho yarabizi, ntiyari bwigere abona iyindi dimension y'ubushobozi bwa Yesu, ntiyari bwigere abona ikindi gitangaza gisumba ivyo. Nivyo yaramaze kumva yuko umwana wa Yayiro yazutse, mugabo yazutse ari hagifa ataranahama. Ngaha rero birashitse musaza bamaze iminsi 4 avuga ati iyo uko bigenda kose aho ubuhinga bwose bworondegwa ntibishoboka, kubera ko yari afise iyo experience y'ibintu bisanzwe. Byaramugoye gutahura yuko Yesu ashobora gukora ibirengeye ibyo yiyumvira. Nibwo buzima natwe dusanga tubamo. Hari igihe dusanga ukwizera kwacu kungana n'ivyo tumaze kubona. Twarumvise nyene data yaragoye malaria kandi byarashitse yari yaremvye, bamusengeye arakira. Ukacuba uzi yuko umuntu agoye malaria abakozi b'Imana bamukoze ko arashobora gukira. Yesu adufashe cyane. Warumvise yuko hariho umuntu yari yagize akabazo kanaka kubw'amasengesho Imana iramutabara. Nico gituma muzosanga niyo tuba turiko turasenga za ndwara ba muganga batwihebuza yuko gukira bidashoboka, natwe bwo twaragize ibishoboka byose ngo tuje kwivuza biranka, no mu masengesho izo ntitukizishiramo. Ukazosanga umuntu amaze igihe agwaye diabete, ingwara y'igisukari, ariko ntiyigera haguruka mu bagwayi, ntiyigera yibuka gusengera iyo diabete, atari mu gihe imisonga mu banya myinshi. Ariko bishitse akagwara ka grippe, aca yibuka ko Imana ikiza grippe, ati Mana ndakwinginze unkize grippe. Ukwizera kwacu rero tugasanga kugarukira kuvyo tumaze kubona canke kuvyo tumaze kumva Imana yakoze. Ariko ndagomba ngo Imana idufashe tutuze kwizera dushobora gutahura yuko na vya bindi twibaza ko bidashoboka, na vya bindi twibaza ko mengo ntibikunda, Imana irashobora kubikora. Haleluya. Kuko tudafise kwizera ni hahandi tuja gusenga tukagaruka mu vyo kwidoga. Ariko ubuzima bwacu bukwiye kuba bushingiye ku vyo kwizera. Marita rero byaramugoye kuko atari bwigera abona umuntu ashitse mu mva ngo ashobore kuzuka. Yesu yaramubwiye ati mviriza, we nakubwiye niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Nikihe kintu uri kurasengera? Ubwo nta kintu washize mu kabati urabwira Imana ati kinye ndagihevye, ariko reka mbananye nsengera iki. Ariko ndagomba uno mugoroba ngo Imana ikongera ukwizera. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana natwereka yuko ngo vyose bishobokera uwizera. Iyo twariko turasenga tuvuye mu masengesho tugahura n'ibibazo byabe ni twariko turasengera tugasanga biracyateretse hahandi, tugasanga twasubiye mu vyo kwidoga, twasubiye mu vyo kwihebura, ku rundi ruhande bisa nkaho tubwira Imana ati naho ndiko ndasenga ngo no mutwaro urengane, naho ndiko ndasenga ngo ntabare kuri kino kibazo, ndabona ko umengo ntavyo hava unkorera, umengo ntavyo hava ushobora. Ariko dusomye mu gitabo cyo guharura igice cya 14 ku murongo wa 11 tuhabona igihe Abisirayeli Imana ari kiramatwara mu gihugu cy'isezerano, hageze ko Imana babwira kurungika abatasi kuja kuraba ubwiza bw'ico gihugu. Abantu 10 bose bagarutse batanga amakuru y'icyavutu. 2 bonyene Yosuwa na Kalebu nibo bavuze ati no, reka gutera ubwoba abantu, Imana niyo aduhaye igihugu nimuze tucinjira. Abantu ngo baca batangura kugira ubwoba. Turabona ko vyashavuje Imana. Guharura 14 ku murongo wa 11 tubona hatubwira ngo Uhoraho abarira Mose ataba abantu bazogeza hehe ku nkengera, bazogeza hehe kutanyizera naho nakoreye ibitangaza bingaho hagati yabo. Naho uwo mengo vyananiranye, naho uwo mengo hariho umusozi uteretse imbere yawe, tumusubiza amaso inyuma wibuke ko hari ivy'Imana yakoze. Naho uwo mengo ikiri imbere yawe kirakomeye gusumba ivy'Imana imaze kugukorera, ibuka ko twama tuvuga ko ari mutananiko, ibuka ko twama tuvuga ko ari mushobora byose. Yesu ashimwe cyane. Kuko tuje imbere y'Imana twuzuye amaganya nk'abatayizera, turabona ko mengo bisa nkaho turiko turayikengera,
turabona ko Imana byarayibabaje kubona Abisirayeli batarashobora gutahura ubushobozi bwayo. Ndasaba ngo Imana idutahuze ubushobozi bwayo. Haleluya. Ukwizera gufise uruhara rudasanzwe mu buzima bwacu, kandi ivyo bisa n'ivyabaye kubigishwa ba Yesu. Dusome muri Matayo igice ca 14 ku murongo wa 28 gushika kuri 30. Matayo 14:28 gushika kuri 30 haratubwira ngo Petero aramwishura ati mushinga ntahe, asangwa ari wewe mbarira nzaho uri ku mazi. Nawe ati ngo. Petero yururuka mu bwato agendesha amaguru ku mazi ngo ajaho Yesu ari. Abonye igihuhuta aratinya, atanguye kuroka arataka ati ntabara mugenzi. Buno Yesu aramvura ukuboko aramucakira aramubwira ati yewe ukwizera guke, niki cagukekeranishije? Ino nkuru ni mu gihe Yesu yari yahejeje kurungika abigishwa biwe. Abayatumviriza je ngomba gusigara, mwebwe ni muri ubwato mujabuke mugende. Petero na bagenzi biwe bari mu bwato, umuyaga ubabana mwinshi. Uriko urasoma mu bundi butumwa bwiza bwa Mariko gice ca 6 ku murongo wa 48 tubona ngo Yesu naho yari yabarungitse, naho batari kumwe, yarabonye ibibazo bariko baragira, arabona yuko bariko baraca mu muyaga mwinshi, ngo abonye baruhijwe n'uwo muyaga acaragenda kugira ngo batabare. Ariko aratambuka, ubwa mbere barakangutse, Bibiri tubwira ngo bibajije ko ari igihume. Petero aravuga ati batanguye kwibaza ati yoba ari Yesu canke yoba ari inde? Petero aravuga ati mviriza ati ivyo tubanza tuvyihoza, yoba ari wewe Yesu? Ati ni jewe. Akaba ari wewe mbwira inze. Mwibuke yuko Petero yakurikiye Yesu yahora ari umurovyi, ubuzima bwo mu kiyaga yarasanzwe abuzi. Yesu aramubwira ati ntushaka kuza? Ati nuze none. Tubona Petero n'amashamushamu menshi canke ibishobisho vyinshi, arakoroka arava mu bwato atangura gutambuka. Bibiliya ntitwereka intambuko zingahe yaramaze kugira, ariko turabona abonye umuyaga acaribuka muri kahise ibibazo yagize ari mu kiyaga biturutse ku muyaga. Tubona ngo yaciye atangura kugira ubwoba, ubwo nyene ugukekeranya gutanguye, vya bindi vyo gutambukira ku mazi biba biraheze, atangura gukoroka. Yesu Imana ishimwe ko bari kumwe, bacamufata ukuboko aramubwira ati kubera iki wakekeranije? Yesu niwe yari yamubwiye ati nuze. Ahagurukana ukwizera kwinshi ati ko ari Yesu abivuze, je ndagiye ku mazi. Dufata ko yikuyemwo ubwoba cyangwa yikuyemwo ubwenge kumwe tubivuga. Aravuga ati si Yesu none abivuze, ndaje. Atangura gutambuka. Akirika aratambuka, abonye umuyaga birashika kabari baje ati ndiko ndarota canke n'ukuri. Ubwo sinasaze. Ukusu kwiyahura hejuru nyene ku kiyaga ku mazi. Abonye wa muyaga rero byose biba birononekaye, ukwizera kuramuherana, acaratangura arakoroka. Ndabibutse akiva mu bwato yururutse ahonyura ku mazi. Mu bihugu hari imbeho nyinshi birashika hakabaho ibihe usanga ibiyaga ibice bimwe bimwe vyahindutse ibibarafu, amazi yahindutse amabuye. Iyo baza kuba muri ivyo bihe byari byoroshe kwemera yuko Yesu bambe Petero ariko atambukira ku kibarafu, ariko ku vy'ukuri yariko ahonyura ku mazi. Ntabwo yururutse amazi ari barafu, oya, yururutse amazi ari amazi nyene. Rimwe kabiri gatatu intambuko tutazi ngene zingana, ariko kubera gukekeranya ivyizigiro biramutakarana, atangura guharura ivyo ariko arabona, atangura guharura wa muyaga, yibuka yuko ashobora gupfa, ubwo nyene biba biratakaye. Mu buzima bwacu rero iyo dutakaje kwizera ibitubako ni nk'ivyo nyene. Ndasaba Imana ngo idutahuze iciri, idutahuze n'ubushobozi bwayo kugira ngo twuzure ukwizera. Ico ntobabesha, ntuhava uvuga ngo mpagaze mu kwizera umuyaga wose ucuceceka ibibazo byose bica bihera. Wapi? Ahubwo witege yuko mu gihe wafata ingingo yo kwizera Kristo umuyaga ucuza ari mwinshi,
kandi uwo muyaga utaje hari igihe twakwihenda tukavuga ngo turakunda Imana, ngo turayizera. Ahubwo ibi bigeragezo, ibi bibazo nivyadushikira nivyo bizodufasha gusuzuma urugero twizera kw'Imana. Yesu adufashe cyane. Nka hamwe wotambuka uvuga ati nimo ndani ya Yesu naburudika, amafaranga uko yiyumvire yose yaje, mu muryango abana bameze neza nta magara make bafise, kwishura abana bariko baramenya vyoroshe, icyo ukoze cyose kigenda gutyo, hari igihe havubaza ngo urafise ukwizera. Uzomenya ko ufise ukwizera mu gihe wohura n'ibigerageza uko kwizera kwawe ukabwishobora guhagarara. Umuyaga niwa kugwirirana ugashobora guhagarara muri kwa kwizera, uzoshimira Imana ku vy'ukuri uzoba ufise ukwizera. Natabikupima urabona uko kwizera kwawe wo gusuzumisha iki. Ariko uko vyogenda kose, niwizera ukabona ibibazo biriko biragwira, uze wibuke uno murongo wo muri Habakuki igice ca 3 ku murongo wa 19. Habakuki igice ca 3 ku murongo wa 19 haratubwira ngo Uhoraho umwami niwe nkomezi zanje, niwe ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi, kandi azompa gutambukira ku dutwe tw'imisozi yanje. Haleluya. Aha anye ntitubona ngo imisozi yaheze, oya, imisozi irahari, mugabo kuko Uhoraho ariwe nkomezi zanje azonterura ngo nyambike ibirenge nk'ivy'impongo, nshobora gutambukira hejuru ya misozi. Ukwizera iyo Imana idufashije tukaguhagararamwo, turashobora kuduga ibibazo bidukikuje tukiri muri ya misozi, tugashobora guhaguruka tuvuga ubukuru bwa Kristo, tugashobora guhaguruka twuzuye umunezero, naho abaturabisha amaso bo babona yuko turi mu magogwa. Nguhoraho azompa gutambukira hejuru y'udusozi twanje. Uno murongo ntabwo tubwira ngo Uhoraho ngo imisozi yose azogendera yitemagura kugira ntambukire mu kiyaya, oya. Imisozi igihari, ugihagaze muri kwa kwizera, Imana izokuduza vya bibazo bibone mu gutambuke wirenganira. Ya mafaranga ukeneye ataraboneka, uyabwira ati naho utaraza Yesu n'umwami. Ukigwaye utarakira, imisonga naho yoza uheza gushinyiriza kubera ububabare, ukabwira uwo mubiri ati naho mbabaza ndafise aho nzoba ibihe bidashira mu munezero n'amahoro. Haleluya. Ukwizera niko tubwirizwa kubaho twisunze. Umuyaga niwa kubana mwinshi, saba Imana ngo nturekure ukwizera. Dufate nka kurya kwibendera idrapo. Idrapo haba mu mvura haba mu muyaga usanga iguma iri hejuru. Mu gihe cy'umuyaga mwinshi iguma ihungabana, ariko kubera ko hariho umugozi, uwo mugozi utuma iyo drapo ikifatana na kijya cyuma cyangwa kijya giti, biratuma ko naho umuyaga uba mwinshi gute, idrapo iguma ihungabana ariko ntahija, iguma ifatanye n'iki na cya cyuma cyangwa cya giti bayiboherako. Birashika umuyaga ukaba mwinshi, izuba rikaba ryinshi, tugasanga ikindi gihe idrapo yaratabaguritse kubera iki? Kubera umuyaga, kubera izuba. Ariko kugira ngo yitwe idrapo nuko ibikiri hejuru. Kugira ngo yitwe idrapo nuko wa mugozi uguma uyifatanije n'igiti. Irinzi imanuka kwiyumvira ko ari idrapo biba bigoye. Erekana twebwe kugira ngo tubeho nuko uku kwizera kudufasha kubohana cyangwa gufatana na Kristo. Umuyaga ugashaka ukaza, ibibazo bikaza, tugatabagurika, amagara akaduhungabanirako, ibibazo bikaba byinshi, mugabo kwa kwizera kumeze nk'umugozi kuzodufasha kuguma tumatanye na Kristo. Haleluya. Naho vyogwira gute, ndasaba Imana ngo ntute ukwizera kwawe. Iyo dutakaje ukwizera, umwiheburo ukatubana mwinshi, hari igihe dusanga tubayeho nk'abantu biteguriye gukora igishoboka cyose twibaza ko codushikana ku nyishu. Rimwe na rimwe tugasanga izi nyishu tugomba kuzironderera ahatari Imana. Twarasenze umwanya munini,
twararindiriye turabura inyishu, ariko ugaca usanga uvuga uti aho nobona inyishu hose ntaco vyontwara no kwirukirayo kugira ngo nshobore kuronka inyishu. Ukwihebura kwabaye kwinshi, tuza kwisanga umujene w'umurundi ashobora kuba yaranavutse intambara yaraheze, icitwa intambara azi ari kajya kajagari kabaye mu mwaka wa 2015. Inkoho ya mbere ikaze yobazi akaba ari Kalashnikov. Ibombe ya mbere yibaza ko iturika gose akaba ari grenade. Ariko kubera ko umwiheburo w'ubuzima wabaye muremure, akaza kwisanga bamubwiye ngo mu Burusiya hari akazi. Nguyu aragiye yisanze mu gisirikare, yisanze hagati mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Intambara tuzi ubukana bwayo, akisanga muri amabombe n'amamisire angana ukuraho, ateye ubwoba ukuraho. Kubera iki? Ukwihebura kwa mubanye kwinshi. Mu Burundi yakoze vyanse, ariko avuga ati nugufa ndapfuye reka nigire hariya. Aho mbere nasanze numvise ngo hariho washitseyo, abonye ivyo agezemwo aca telefona muhira, abwira umukenyezi wiwe ati madame, ndavye ibintu ndimwo, ndagusabe ya mafaranga urondere inzu ishobora kuvamwo uyubake uko izo bimeze kose, kuko ivyo ndiko ndabonesha amaso tuzohurira mu ijuru. Girabona ko adashobora gusubira muhira. Ku vy'ukuri ukwihebura ko tubanye kwinshi, hari igihe Satani adutoza inzira akatutoza inyishu atari inyishu. Naho vyoba nabi, naho vyoba bibi, ndakwinginge ntutakaze ukwizera. Amasengesho atarishugwa, banza ubaze Imana, ntuhavujanwa n'ibigumbagumba vyuzuye ukwihebura, usanga uri kuronderera inyishu aho tari. Ubundi nawe ati baransengeye ntaco vyatanze, no kumva naho yoba ari umupfumu ashobora kumbwira ko yontabara kino kibazo mfise, numva niteguriye kugenda. Kubera iki? Ukwizera kwaheze, umwiheburo wabaye mwinshi. Ariko ndabasabe ngo Imana twongere ukwizera. Iyo tubaye mu bihe byo gutakaza ukwizera, hari n'igihe tuza gusanga twumvise abantu basenga cyane, tugasanga umengo hariho abantu bashobora kuduhereza inyishu, tukisanga kubera ko dufise kahise k'ubupfumu mu gihugu cyacu no guterekera, tugasanga ubwo bupfumu bwatwinjiranye n'ahitwa mu masengesho. Uri kuriganira mugenzi wawe uramubwira ati ibidandazwa vyanse, ngahashaka kubwira ngo hariho umunyu wo ku kiyaga Sel Marin, ati utora ushire mu mazi, ayo mazi niheze kuyonga uca ugenda uyamije hajya udandariza, abakira bazoca baza ari benshi. Ngaho kwizera kwacu aho kutugejeje, kubera ko twananiwe no kwizigira Imana, dusigaye turonderera Imana mu bifadika, dusigaye turonderera Imana muri vya bindi twita by'ubushobozi bimwe bize bikangana. Ariko reka ndakubwira, Imana ntuzogombe kuyicira inzira, ntuyirindirire mu nzira imwe. Gisengo yizigiye irashobora kuza no mu gihe cy'agacerere, no mu gihe wasenze warambiwe, atani ikintu na kimwe wumva yuko kiriko kirakuzanira inyishu, ariko ugasanga Imana yakumvise kandi gaseruka. Usomye mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19 umurongo wa 11 gushika ku 13, tubona igihe Eliya yari yahunze Yezebeli agahungira i Horebu. Iyo yari yinyegeje mu bitandara canke mu myobo yo mu bitandara, Imana aramubwiye ati uri gukora iki ngaho? Sohoka uze tuganire. Eliya ngo agisohoka, ashitse ku muryango w'umwobo yarimwo, aza yumva umuyaga mwinshi cyane, yumva ibituragaro myinshi, ngo imisozi irasatagurika, amabuye aramenagurika. Ivyo biheze haza umuriro mwinshi gose, ariko ngo muri ivyo vyose Uhoraho ntiyari bwaseruke. Ngo ivyo byose biheze haca haba akayaga, haba gahwekere. Ubwo nyine aza yumva ijwi ry'Imana rirasohotse. Haleluya! Hari igihe tugomba kwitega Imana mu by'ubushobozi, hari igihe tugomba kwitega Imana kuri ba bantu basenga bakankama cyane, nta kibi kirimo. Hari igihe tugomba kwitega Imana muri vya bindi womengo birakangana, muri vya bindi womengo biragaragara, ariko no muri bintu vyiyoroheje
no muri vya bindi womengo ni binyantege nke ntaco buzimana idaseruka ikakwishura ugusenga kwawe. Ndasaba Imana ngo itwongereze ukwizera, kuko ugutakaza ukwizera bingana no kuzimira. Kuko twasenze cyane, twisonzesha kenshi, tuba mu buzima bwo kwezwa, dukora ibyo dushoboye kose, twarasenze, turarindira inyishu, turabura. Hari igihe twisanga n'imbere y'Imana tugenda kuhidogera. Usomye muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 5 gushika ku murongo w'7, tuhabona inkuru y'umuntu yaramaze imyaka 38 agwaye. Bibiliya ntitwereka ko vy'ukuri iyi myaka yose yarayimaze ku kidengeri, ariko turabona yuko birashoboka ko hariho imyaka yamaze muhira agwaye hanyuma akaza ku kidengeri, cyangwa iyo myaka yose akaba yarayimaze ku kidengeri. Ngo ico kidengeri cyangwa iryo riba rimwe na rimwe umumarayika yaraza akazikurura amazi, ngo umuntu wa mbere atanguye kudumbukira muri ayo mazi yacaronka gukira. Uyu muntu rero bivanye n'igihe yarahamaze yagerageje kenshi kugira ngo arabe ko yokira, biranga. Ngaho rero Yesu kuri no mirongo nababwiye arahashitse, ariko aragendagenda abona uwo muntu amwegereye, aramubaza ati wowe ushaka gukira? Ntimumva ko ari ikibazo coroshe ku muntu amaze igihe kingana gutyo agwaye. Inyishu yari ego ndashaka gukira, niyo yari inyishu yoroshe. Ariko hakwishura atatangura ivyo kwidoga. Urabona Yesu, jewe umaze imyaka myinshi ngaha, nagerageje kenshi, umumarayika yazanye amazi ngira ngo ndatambutse, sanga abandi bamaze gushikayo, kandi Yesu simfise n'umuntu n'umwe ari mufashe gushika mu mazi. Ku vy'ukuri none ico nico kibazo bari bamubajije. Erega rimwe na rimwe natwe hari igihe dusanga two kwitwa ba mwidogo. Uragiye imbere y'Imana kubw'umutwaro ufise, kubw'ibikuruhije, ngaho urafashe na programu yo kwisonzesha igihe kanaka, ugiye imbere y'Imana. Oh Yesu, jewe naragowe, urabona ivyanje ntibigenda neza, nagerageje kudandaza ibirato narahomvye, canungururiza mu mpuzu za kombokombo naho nyene vyaranse, ndisuganya nja mu kurangura impuzu za magazi naho nyene naciye mpomba. Ivyo byose vyanse cangenda ndisuganya nja kudandaza restaurant, hoho nta n'umukiriya n'umwe nigeze ndonka, nugaye ku munsi wa mbere. Kandi nukuri natwa dufaranga nari naraziganije mwishira hamwe, hageze kugabura twasanze umunyabigega yayanyuruje. Kandi noneho n'umuhuza twituye kugira ngo yatwishurize umengo yari igiturire, ntashobora kutwumviriza. Ikibabaje Yesu, raba harageze ko abana baja ku ishuri, nta n'amakaye ndiko ndabona iyo nzoyakura. Wibuke na wa mwana wanje yadubura, nta n'ikibanza ndaronka, none ndabigenzene. Nukuri je ngo wayikivumvu, ukacumara umwanya munini uri kuridoga imbere y'Imana. Wagiye ufise ikibazo nyabaki? Wagiye ushaka iki? Mu Bisirayeli canke mu gihugu ca Israeli harasigaye ikibambazi kimwe mu masigarira ya ruge rusengero rwasambuwe. Ico kibambazi Abisirayeli niho honyine bashobora gushika, kuko ikindi gice kirimwo abamizirumani bo bahaganza, hubatse n'umusigiti. Rero ico kibambazi y'Abisirayeli canke abandi bantu bagenda gutembera muri Israeli bagiye kuraba ivyakahise, akenshi bagiye kuri ico kibambazi, Mana turakwinginze utusubize urusengero, urabona barahadutwaye izi ntakebwa. Umva gushika naho mu Gifaransa bavuga ngo ni mur de lamentation. Ni kibambazi ushaka kwidoga wese ntihaja kwidogera. None natwe umwanya w'amasengesho tuhindura umwanya wo kwidoga. Mani dufashe cyane. Ndagomba ngo haruhande y'ivyo vyose tubona umengo biraduteye ubwoba, tuje imbere y'Imana twibuke kwitazira, hanyuma tubibwire ico dushaka. Shaka ureke kuzunguruka, ibibazo vyawe Imana irabizi, nta mpamvu yo kurigura idoga. Haleluya.
kubaho kose ndakwibutsa yuko iyi Mana tuvuga ni umuvyeyi. Umuvyeyi ashobora kumva ijwi ryawe naho ryoba ririmo amajambo adatonze neza, agashobora kugukorera ivyo uri kurasaba, kandi rimutananirwa, mushobora vyose, umunyarukundo, atwitwararitse. Haleluya. Hari ku munsi wa Mungu nari nagiye mu gikorane ahantu gihera gitevye, ndi mu nzira ntaha bwamaze kwira, nakira telefone, nitavye numva ni umwana. Papa ni sawa? Ego ni sawa. Uribuka ko kuwa kabiri ari anniversaire yanje? Urakoze kubinyibutsa. None urafise 30,000 ushaka kuyakoza iki? Aturumva papa, nagomba kuzogura igato, kandi namaze gutumira abagenzi, ndagusavye ntumara amazi. Ndamubaza ati none we vyagenze gute uje mu vyo gutumira tutaravugana? Ati none ko watevye gutaha washaka nzobabwire ryari? Ati sawa ntaco, ninashika turavugana, mugabo wibuke kubwira Yesu ayampa ayo mahera hanyuma ndayaguhe uje kurondera ivyo ushaka. Imana dufashe cyane. Ndagomba ngo tugarukane igicapu cy'ubuzima bwatwe bw'abavyeyi bo kwisi n'abana bacu, hama tugereranye ubuzima tubwirizwa kubanamwo n'Imana yacu yitwita data wa twese. Ijambo ry'Imana rigaruka rikatubwira ngo mwebwe ko muri babi mushobora guhereza ingabire nziza abana banyu, none data wo mwijuru canke jewe Imana nabaremye vyonanira kubagirira neza mwebwe mu mborogera ku murango no mwijoro? Imana dufashe cyane. Twebwe hari igihe duhemukira abana bacu canke bakadusaba n'ivyo tudashoboye. Imana nayo tuce tubana nayo gute? Ku vy'ukuri yarinze anyihaniza ati ntumara amaze, naho atayona ari kuba mfise, kubera yangiriye icizigiro, aravuga ati naho papa tutaravugana ndazi ko 30,000 atayanyima, nari gutuma ngideni kugira ngo sindamumara amazi. Ariko Imana yoyo nta bundi bufasha ikenera, biradusaba gusa kuyizigira. Haleluya. Mbega iyo kurasenga, usenga kubera wumvise ko tubwirizwa gusenga gusa cyangwa urafise ukwizera Imana? Imana dushoboze kwizigira kugira neza kwayo. Biradusaba kandi kurengera ibi byose tubona kumengo na mananiza, kugira ngo dushobore gushika mu kwizera tudaharuriye kuvyo tubonesha amaso, tudaharuriye kuvyo tumaze gucamo. Hari umugenzi yarayantangaje, yambwiye ati mama yaragwaye araremba, turasenga mugabo aguma aremba, biba ngombwa ko tumutwara kwa muganga. Mugabo no kwa muganga ntivyakunze ko abandanya baho, yacikanye ndamufashe ukuboko. Atariko vyaratugoye kwemera yuko hari hageze ko mama apfa. Turasaba abaganga baduhereza urupapuro rwemeza ko yapfuye nkuko bisanzwe bikorwa. Ati bamaze kumudushikiriza ntitwamutwaye muri morgue, koko twarabona yuko mama hataragera kwapfa. Tishwe turamutahana muhira, batahanye ikiziga hana muri morgue muhira, tishwe tumuryamika ku gitanda. Aba tuvukana na papa tuja mu vyo gusenga, turasenga ko twari dufise, niko yavuga ati twari dufise ukwizera yuko tuza kumuzura. Barasenze umwanya munini urahera, ariko ivyizigiro biratuba birahera, bariyumvisha ko kuvyukuri mama yarenganye, baca baramutwara muri morgue. Naco bitwaye kuba barasenze ntazuke, ariko ndagomba ngo uku kwizera kwabo kudufashe. Yesu adufashe cyane. Ninde muri mwebwe amaze kubona umuntu yapfuye, abaganga bapimye vya bindi vyose, bimwe vyo gushitura umutima, bimwe vyo gusuka utuzi mu gutwi kugira ngo barabe ko hari igihinduka, yamaze no gutimba vyansi? Ninde muri mwebwe yogira ubushizi bw'amanga ati jengira ndamusengera?
cavuga ati aheza mwijuru, sivyo? Ariko turabona uno muryango wavuze ati naho biri uku turacizigiye papa, turacizigiye Imana yuko ishobora kutugarukanira umuvyeyi. Naho bitakunze ndagomba ngo turengera ivyo byose twibaza ko bitokunda, ariko duhagarare mu kwizigira Imana. Nicaye ikintu uri kurabona imbere yawe ubona ko kuvyukuri umengo nticoshoboka, ariko wibuke wa murongo wo muri Habakuki, ivyo byose bimeze nk'ibibazo, ivyo byose bimeze nk'imitwaro, Imana iradushoboza gutambukira hejuru yavyo. Haleluya. Inyinshi itaraboneka, ntuhungabane mu kwizera, bandanya wizigira Imana. Ariko urashobora kwibaza ati none kubera iki umuntu ashobora guhagarara mu kwizera agasenga cyane akaba mu buzima bw'ubugororotsi, ariko tugasanga amasengesho yacu aramaze umwaka, imyaka, tugateba tukihebura? Vyoba biva kuki? Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma Imana itihuta kwishura amasengesho yacu. Reka turabemwo zitatu zonyene. Impamvu ya mbere ishobora gutuma Imana idashoka yishura amasengesho yacu nuko iri souverain, nuko ikora ivy'ishatsi kandi ikabikora igihe cyose ishakiye. Turiko turajana amengo bica vyononeka. Iyo niyo Mana turiko turavuga. Naho wo kwitabagura, naho wogira ikidashatse ntakikora. Abatwara bo kuri inosi iyo bariko barakora ibinyuranye n'ivyo batwara bashaka, baca bagira nka bimwe vyo muri Kenya ya generation Z, baca baca mwibarabara ati naka nahave. Mbega ku Mana ivyo birashoboka? Ahubwo ku Mana wigumuye ni ugira ikibazo, kuko utarabaho Imana yari isanzwe ihari. Naho utobaho, naho wakwiyaranja ngo ugira uyihebe, ikibazo ni wewe, si Imana. Mu camake irashobora kudutevya kuko ikora ivy'ishatse mu gihe ishakiye. Ikigira kabiri gishobora gutuma idutevya mu masengesho yacu nuko izi ivyo dukeneye vyiza gusumba ivyo twiyumvira. Haleluya. Urashobora kuba uri kurasengera umuduga ati je ndashaka imodoka nziza, ndashaka iki muri kano kanya, ariko Imana ikuravye ikabona kuko yoyo ibona ejo twebwe tutarahashika, ikavuga ati uyu muntu iki kintu sicakeneye muri kano kanya. Ejo kirashobora kumutera ingorane canke ndavye umutima wiwe ntiwiteguriye kugumana ubwizigirwa. Hakoronda bimuhereza uno munsi nkamutakaza, reka mbanze nikawushe, kuko yoyo ibizi ivyiza cyane gusumba ivyo uri kurasaba. Ni wasenga ukabona biratevye, uze wame wizigira ko Imana ari umuvyeyi amenye ico ukeneye gusumba ivyo wewe uri kurasaba. Haleluya. Wumva niyagutevya uzoguma yizigiye. Turacari kumwe. Ikigira gatatu gishobora gutuma Imana yikawusha amasengesho yacu ikanadutevya ni kugira ngo igaragaze ubukuru bwayo cyangwa ubushobozi bwayo. Utivyo navyo bije gute? Reka dusubire kuri ya nkuru ya Lazaro twaherako. Nababwiye yuko abiwabo na Lazaro bari bamaze kumenya ivyo Yesu ashoboye. Bari bakeneye kumenya ikindi kiruta cyangwa kirenze ivyo bazi. Yesu aravuze ati nkamwe nogenda nkamukiza atarapfa, bazoguma babona ati ni vya bindi nanakara mukijije, ariko yahisemwe kwicecekera kugira ngo asange ivyizigiro byose vyaheze, kugira ngo ashobore gukora ikintu atamuntu numwe ari gushobora kuciyumvira. Imana irashobora kugutevya ugwaye ukabandanya ugwara nukuremba ukaremba, kugira ngo hageze kwigukiza uzovuga ati kuvyukuri Imana yankuye habi. Imana yarakoze, yankoreye igitangaza nari namaze gukura kwa amaboko. Imana rero irashobora kudutevya mu masengesho kugira ngo icubahiro cyayo kigaragare, kugira ngo ikomeze intahe yacu. Rero biradusaba kugira ukwizera. Dusubire kuri kwa kwizera Petero yatangurana akiva mu bwato. Kujya kwizera kwamufashije gutambukira hejuru y'amazi
atari uko yacitse ibibarafu, ariko akiri amazi agashobora kuyatambukirako bigakunda. Niko nsaba ngo Imana iduhereze. Haleluya. Kugira ngo tugiye imbere yayo, tugiye mu masengesho, ntituhave tujana umwiheburo, ntituhave tugenda kwidogeraho, ariko tugende twuzuye ukwizera kandi tuyizigiye, kuko naho yodutevya tuba tuzi ati ni papa atubikiye vyiza. Haleluya. Ikindi kibazo hava wibaza ati none ko tubwirwa ivyo gusenga twizeye, dusengere hehe? Umengo ni kibazo kidasobanutse. Biturutse ku kwizera, hari abantu baza ati nsengeye muri kino kibanza, nsengeye mu kibanza kanaka, birihuta ko Imana inyumva. Usomye mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 6 umurongo wa 5 gushika ku murongo wa 8, tubona abigishwa ba Yesu bari bahejeje kumubwira ngo twigishe gusenga. Ariko Yesu arababwira tumviriza, ataranatangura kububwira ingene babigenza, ati iyo musenga mwiyubare ntimuhave mumera nk'indyarya z'abafarisayo. Ati bobo hageze gusenga bagenda muri Carrefour, bagenda mu mayira abiri ahantu hari abantu benshi, bagafukama bagasenga kugira ngo abantu babone yuko bariko barasenga. Ati ariko mwebwe hageze ko musenga, genda hiherereye, genda mu cyumba wugare usenge. Mana dufashe cyane. Ariko kandi turiko turasoma Bibiliya tubona Yesu hageze ko asenga yaduga ku musozi agasenga Imana. Ibi rero uko ari bibiri, mu cyumba no ku musozi, hari igihe tubihereza insiguro rimwe na rimwe atariyo, tugabihagarika mu nzira itari ibyo. Yesu ariko arababwira ngo genda mu cyumba, ntimurinde kwiyerekana ko muri ko murasenga. Yagomba ngo ugusenga kwacu ntikube uko kwereka abantu ati twebwe turi bihanganye mu gusenga. Genda ahantu udasamara, genda ahantu ushobora gusenga Imana utekanye. Ntibikenewe yuko abantu bose bamenya kuri kurasenga. Harageze naho Yesu ababwira tumviriza, ni waba wisonzesheje ni wiyoge, wisiga amavuta, witere gifreshere, hari mutambuke. Ntibikenewe ko abantu bose babona ko bakunjije isura, uri mutumishi, uri mu masenge. Ivyo ntibikenewe. Turakenera gusengera mu ibanga. Haleluya. Hariho abandi ataco bibatwara, isaha yashinze canke bashingiwe yo gusenga igeze, naho bari mu isoko uzubona arafukamye arashasha ivya sasa ngahatanguye gusenga. Abantu bose bakaca bakanguka bakabona umuntu ariko arasenga, ariko sivyo Yesu yaduhamagariye. Ntibikenewe ko tugenda turabomboranya amanwa abantu bose babone ko turi bitangaza, ahubwo bazotwita n'abasazi. Uri kugenda widoga, sengera mu mutima, izigira Imana n'ijwi ryo mu mutima irashobora kuryumva. Ntibikenewe yuko turinda kuvuza inzamba terega twe turiko turasenga. Wapi? Ibi byo kuduga ku musozi navyo Yesu yagomba kutwereka yuko tubwirizwa kuva mu bidusamaza tukarondera akanya ko kwiherera n'umuvyeyi wacu. Ariko ntiyatubwiye ngo turinda kuduga imoriya, ntiyatubwiye ko turinda kuduga inyambuye cyangwa ahandi hatandukanye. Aha mu gihe cy'ubu uzubona umuntu yagiye ngo nagiye ku musozi, agiye atwaye appareil photo, n'abamufotora ahagiye kwifotoza, arafukamye ariko arasenga, cyangwa afise Bibiliya ari munsi y'ibiti, nge hacashira kuri Facebook ngo ku musozi w'Imana niho byose bironkeka. Uko niko gusenga tugezemo. Ariko Yesu yariko aragomba ngo ugusenga kwacu kubu kw'imhemu, kandi nta kibanza kanoni Yesu yatubwiye. Uriko urasoma Yesu igihe yaganira no Musamariyakazi kwiriba, ujya Musamariyakazi we yavuga ati umviriza, mwebwe mutubwira yuko ugomba gusenga arimo akadugiye Yerusalemu. Ariko Yesu yamubwiye atumviriza, igihe kiri imbere, ni kuvuga iki gihe cyacu turimo, ati hazogeraho abasenga Imana atari mpaki Yerusalemu, ariko bazosengera Imana mu mhemu no mukuri. Aho uzoba uri hose, uri mwibarabara, uri mwisoko, urahariho hose, hindukiza ijwi ryawe, uhindukize ivyumviro vyawe, uvyerekeze ku Mana, irashobora kukumva. Yesu ashimwe cyane. Singomba gukuraho yuko umuntu akwiye gufata umwanya uhagije ari ahantu hatekanye, yiyugaranye ari wenyene ariko araganira n'Imana. Ivyo singomba kubikuraho. Ariko tuvuze ku musozi, simaka iyi misozi igaragara nk'imisozi, simaka mu bugaragwa. Urashobora kuja mu cyumba cyawe ukiyugarana, urashobora
kuja ahantu mw'ihoteli atakindi kikujanye, uvuga ati ndatandukanye n'umuryango, ndatandukanye n'akazi, ariko ndagiye kumara umunsi, ndagiye kumara iminsi ndi imbere y'Imana, atakindi kikujanye. Haleluya. Mbega iyo uriko urasenga uvyitwaramwo gute? Ikibazo ca nyuma ushobora kwibaza muri ibi vyo gusenga canke mu vyo kwizera, mbega Imana yumva amasengesho y'abantu bose? Ninde yibaza yuko Imana imwumva? Kumbe ntimuhora musenga. Ninde yibaza ko iyo asenze Imana imwumva? Imana ishimwe cyane. Hari igihe bivanye n'ivyo twigishijwe, bivanye n'ivyo tuzi canke twibaza, duhava twibaza ati hariho abantu kanaka bumvigwa gusumba abandi, tugasanga tubayeho tudashobora kwisengera, ari impaka tuje kurondera abantu twibaza ko basenga bakumvigwa cyane. Tugasanga ari naho rimwe na rimwe tugenda twirukanga kubo twita ba mutumishi, ba dadi, ba pasitori canke abandi bose, tukibaza yuko umengo nibo bonyene Imana ishobora kumva. Ariko ndagenda kubwira, iyi Mana ni papa wiwawe, papa wiwanje. Igihe cyose tuyegereye turiko turayibwira ikiri ku mutima, tuyitazira, tuyishimira canke tuyibwira ivyo ibiduhanze, ndagenda kwibutsa yuko irakumva kandi nta muntu n'umwe ikengera. Yesu ashimwe cyane. Ndagusabe ngo ugire ukwizera yuko Imana ishobora kumva amasengesho yawe. Iyo twatakaje kwizera tukaba twibaza yuko hari ikibanza kanaka canke hari umugwi w'abantu kanaka Imana yumva cyane gusumba abandi, tuzokwisanga tugeze mu bitari ivyo. Hari umugenzi umwe yigeze aragwara igihe kinini, arasenga, arivuza biranka, haraca igihe ntamubona. Sinzi haheze iminsi nza mbona akamesaje ati burya jewe ndahantu mu cyumba c'amasengesho, baransengeye ubu narorohewe, ariko kugira nsohoke bambwiye yuko nzobanza gutanga impene. Mani dufashe cyane. Kwa muganga niho utatanze caution, bakuvuye ugakira, ubuze amafaranga barakugira imbohe. None tuje kuboherwa no mu vyumba vy'amasengesho? Singomba kubabuza gusenga, ariko ndagomba ngo tugire ukwizigira Imana ku buryo naho tutoba dufise umuntu ariko aradufata ukuboko ngo adusengere, twumva yuko twosenga twenyene Imana ikatwumva. Nturindira bwa bushobozi wibaza ngo n'ubushobozi, bya bindi bihinda, zanzogera zijegera n'ibindi vyose, ngo ntavuze mu ndimi canke batavuze mu ndimi, numva umenga amasengesho y'uno munsi ntiyaryoshe, numva umenga Imana ntiyatwumvise. No mwijwi ritoyi, no muri ya majambo make ivyase ko asohoka, Imana yakumvise kandi hageze izokwishura. Turagomba gusenga Imana, ariko ivyo twovuga vyose ifundo ni rimwe, urufatiro rwa vyose ni rumwe. Mbega ubu Yesu ndiko ndaguhamagarira kwizera kugira ngo kubera umutabazi yishura gusenga kwawe, mufitaniye ayahe amasezerano? Aho vyugaraniye ni mu kwizera Yesu Kristo, kugira ngo ushobore kuba umwe mu bana b'Imana, ushobore kwitwa umuragwa, ushobore kubaho ufise ivyizigiro vyo kuronka ku mugabane w'itunga ry'Imana. Ivyo twokora vyose nivyo kubw'ubuntu bw'Imana, urashobora gusengerwa ivyo wowe bikagenda neza, ariko ata Kristo ari muri wewe vyose ni zero. Nico gituma imbere yuko dusenga twese nk'ishengero, nagomba kukubaza wewe turi kumwe hano, uyu Kristo turiko turavuga mufitaniye ayahe masezerano? Woba wibuka cyangwa woba warateye intambuko ukamubwira ati Yesu ndi umunyabyaha, ndakwinginze umbabarire, umbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Nta mafaranga bisaba, nta twigoro na tumwe bisaba, nisengesho usenga rivuye ku mutima, ugaca bugufi kugira ngo ushobore kwinjira mu ruhongore rw'abana b'Imana. Usomye muri Yohana igice ca 10 ku murongo w'9, niho hatubwira ngo ni jewe rembo, uwinjiye yaciye muri jewe arashika mu rugo akaronka ikibanza, kandi ngo intama zanje zirashobora kumva ijwi ryanje
iyo ndazihamagaye kandi nazo iyo zimpamagara ndashobora kuzumva, woba uri mu bana b'Imana canke vyoba bitarakunda canke woba utarafata ingingo kwizera Kristo. Nagomba ngo duhere kuri wewe imbere yuko dusenga twese nk'ishengero. Uri hano atarizera Kristo, ndamwinginga doze ikiganza kugira ngo tumusengere. Turashobora gusenga ugakira indwara, turashobora gusenga amafaranga ukayaronka, turashobora gusenga bya bindi byose bikagenda neza, ariko ata Kristo ari muri wewe ni ivy'umwanya muto, ni ivy'imfagusa. Ariko ukaba uri hano utarizera Kristo, waduze ikiganza kugira ngo dusenge. Ata uhari, ndagomba twese nk'ishengero tuje mu mwanya w'amasengesho. Sinzi ikibazo ufise, sinzi igihe umaze uri kurasenga, sinzi gushika intege kwawe aho kugeze, ariko ndagomba ngo uhaguruke usaba Imana ikongera ukwizera, usaba Imana ngo ikubere umutabazi. Naho wowe ukikujwe n'imifunda, naho umuyaga woba wabaye mwinshi gute, uhagarare mu kwizera, wizigire Kristo, nimutananirwa kandi ivyo uri kuracamwo arabibona. Uwumva kenera isengesho, ukeneye ko Imana ikongera ukwizera, kugushoboza guhagarara no mu bihe imipfunda babaye myinshi wova hasi. Cyo kimana wawe ufise umutwaro kanaka ugomba kwereka Imana, umwanya n'uyu wova hasi tugasenga Imana. Ibisigaye navyo Imana ibahezagire. Reka duhereze ikaze murongozi w'ishengero Nzeyimana Janvier ashika hano aturongore muri no sengesho.